Yesu ashimwe, haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Ndagira ngo uyu mwanya twongere gutanga ibisubizo ku bantu babajije ibibazo mwese, kandi ndagira ngo mbonereho n'akanya ko gushimira abantu mufise uwo mutima wo kubaza, kuko kubaza gutuma n'abandi benshi basobanukirwa bagatahura. Kandi nawe ubwawe mwene data, Imana iguhezagire cyane wabajije ibibazo. Ndagira ngo rero tuduje kuri ibibazo bikurikira abantu babajije. Ikibazo ca mbere ni ikibazo kivuga ngo ifarasi gitare mbega yoba ari Kristo canke yoba ari Antikristo. Ayo majambo asomwa mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba ni ca 6 umurongo n'uwa mbere n'uwa kabiri, aho Yohana yabonye ifarasi y'igitare kandi uyicayeko ahabwa igitsibo akagenda nesha kandi ngo yamanesha. Rero mwene data yarabajije ikibazo aravuga ati mbega irya farasi warayicayeko yoba ariwe Kristo Mesiya umunyanazareti Yesu Kristo umwami wacu yadupfiriye ku musaraba, canke yoba ari Antikristo wa wundi w'ikimenyetso c'amajana 666 azoza kuyovya akazimiza abantu agahinduka igikoko n'inyamaswa kizoza gutegeka hano mw'isi. Rero ico kibazo nico tugira ngo twishure. Ikindi kibazo kigira kabiri tugira ngo twishure ni iki kibazo kivuga ngo mbega uruzi Efurata goba gwarakamye, nimba gwarakamye bimeze bite? Kandi uwo muntu yakomeje abaza ati mbega intambara ya Harumagedoni izoba ryari canke vyoba bifitaniye isano hamwe n'uruzi Efurata ko twumva yuko ruza gwarakamye? Imana ishimwe cyane, Imana iguhezagire mwene data. Ico kibazo kiri mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba ni ca 16 umurongo duhere ku murongo wa 12 kugeza ku wa 16. Ayo majambo nayo ndagira ngo nayo tuyasubize. Bene data mudukurikiye, ndagira ngo aya majambo muyafate nka nkama, kuko ari amajambo akomeye cyane. Umugeni wa Kristo agomba kugira ngo yicare ayazi kandi ayatahura ndetse ayasobanukirwa. Imana ishimwe cyane. Ndabahaye kaze rero muri ibi bisubizo kuri aya majambo meza y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukangura umugeni wa Kristo kugira ngo yitegure gusanganira uwatubambiwe Yesu Kristo umwami wacu. Kaze rero tugira ngo tubanze gusenga Imana, hanyuma duce tubandanya n'iki cigisho. Data wo mwijuru, ndagushimiye ndagukengurukiye cyane mu izina rya Yesu umunyanazareti, uri Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli. Ndagushimiye kuri mwene data abajije, ndagushimiye no kwandi bose mwami bagiye guhabwa ibisubizo, kuko benshi bafise ibi bibazo ariko mwami bakaba batabaje kubihabwa no kubisubizwa. Ndasenze muri gano kanya kugira ngo mpwemu yera yongere kuza asubize buri muntu wese. Mwami ubishimirwe, ndabikengurutse kandi ndahimbaje izina ryawe. Ubishimirwe ndavyambaje nshima mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Ndongeye kubaha ikaze bene data mukurikirane ano majambo, n'amajambo akomeye cyane. Ikibazo ca mbere twabajijwe ikibazo kivuga kiti mbega irya farasi y'igitare uyu vyagiye ko yahawe igitsibo, mbega yoba ari Kristo canke yoba ari Antikristo? Mwene data nawe wofise ico kibazo. Mbega rero tuanze dusome ano majambo. Tusome mu vyahishuriwe Yohana igihimba ca 6 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Turasoma mu izina rya Yesu. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu amena ibimatanije igitabo. Dusome mu izina rya Yesu. Mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushasharandwi tumatanije ca gitabo. Numva kimwe muri vya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Mbona ifarasi y'igitare kandi uyicayeko yarafise umuheto, ahabwa igitsibo agenda nesha kandi ngo yamanesha. Imana ishimwe cyane, haleluya. Egome, ndagira ngo duhere kuri iyi farasi. Mwene data yabaje ati mbega iyo farasi isobanura iki? Mbega isobanura ibihe? Mbega isobanura imyaka? Mbega isobanura ibihe
vy'ukuza kwa Yesu by'ibihe by'umuhero w'isi. Mbega iyo farasi isobanura iki? Mbega isobanura iki? Nishuye mwene data ndamubwira nti mwene data ndumva kuri kuragerageza gushaka gutahura no gusobanurirwa, ntariko rero ngiye gushira kino cigisho ku rubuga kugira ngo abantu benshi basobanukirwe. Ndabihere ku ntango hanyuma nawe usubizwe mwene data. Imana ishimwe cyane. Ifarasi, kera ifarashi zakoreshwa ku muvuduko munini wo kwiruka. Tuanze dufatiraho. Ifarasi zakoreshwa mu kwiruka, cyane cyane biruka baja mu ntambara, baja kugwana, bakoresha amafarasi. Ahandi bakoresha amafarasi barayakoresha mu ngendo no mu gukora umuvuduko munini. Ifarasi igenda izunguruka, niyo bakoresha kera. Nta miduga yariho, nta ndege zariho. Rero ifarasi isobanura gukwiragira isi yose, isobanura gukwiragira isi yose. Ndagira ngo nkubwire mwene data yuko iyi farasi igereranywa n'umutegetsi aje agasohora itangazo, rigahagarara muri Amerika, rikagenda rigakubita hariya muri Kongo, rikagenda rigakubita muri Australia. Itangazo rihagurutse hariya muri New York, hariya ku cicaro ca aho Amerika itegekera iyobora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Murazi ko Amerika ari itegeka mwisi. Itegeko. Ndagira ngo mbaho urugero rwihuta. Mu gihe ca COVID, muri corona, cagihe abantu bose bari muri guma mu rugo, kijya gihe itegeko ryarahaguruka gigahaguruka hariya mu biro byo muri OMS rijanye n'amagara y'abantu, canke itegeko rijanye no n'udupfukamunwa, canke itegeko rijanye no kwiteza inshinge, canke itegeko rijanye no kuvuga ngo ntihagira abantu babiri begerana, ngo ntihagira abantu basubira guhana yambu, ngo abantu basigare bakubitana ibipfunsi, bakubitana ingumu, bahana imigere, mukuramukanya, bagakubitana udukokora. Wasanga ari intambara zikomeye. Bijya barimo barakora, barimo barategura yuko inyuma ya corona hazoca haba imigwano mu rwego rw'isi. Iyo abantu bahaye baramukanya uko, iyo bahaye abantu bakubitana ingumu, hajya bariko baragaragaza yuko umwansi yateye, yuko ari igihe c'intambara, ari igihe cyo kugwana. Murazi yuko itandukaniro ryo kugwana n'amahoro, n'ukugorora intoke, ibiganza. Iyo umuntu akweretse ikiganza, aba arimo arakubwira ati amahoro y'Imana, aba arimo aratubwira ati haleluya, aba arimo aratubwira ati Yesu ashimwe, aba arimo aratubwira ati duhana umukono, mugahana umukono. Ibiganza bigoroye bisobanurwa ngo n'amahoro. Imana ishimwe cyane. Ariko rero rya corona yaje izananye n'ukugwana, gukubitana ibipfunsi, ngo abantu nabo bagikorana mu ntoke, ngo abantu nabo bacegerana. Kandi ahandi ugasanga abantu bazibiye biyambitse ama maske ku minwa. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ndagira ngo rero ngaruke kuri rya tegeko ryava hariya rigakubita mu Rwanda, rigakubita muri Canada, rigakubita hariya muri Europe, rigakubita hariya muri Aziya, rigakubita hano hose mu misozi no mu micamo. Abantu bose bari bamaze kwakira iryo tegeko yuko bagomba kwakira corona. Rero irya farasi birasobanurwa umutegetsi rukumbi azanye itegeko rigakwira amakungu yose, amoko yose, imiryango yose, indimi zose. Rero aha rero murumva yuko kijya kiza ca corona caje ari itegeko rikomeye kw'isi. Hanyuma rero ikindi mwene data yabajije kuri urya muntu yari yicaye kuri rya farasi hano ku murongo wa 2. Reka dusome mu izina rya Yesu. Mbona ifarasi y'igitare, kandi uyicaye ko yarafise umuheto, ahabwa igitsibo, agenda nesha, kandi ngo yamanesha. Imana ishimwe cyane. Ino farasi y'igitare tumaze kuyisobanura yuko ari itegeko ry'umutegetsi ritegeka rikanyuragira bakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi. Izi systeme informatize canke informatike zakwiye hose, n'uburyo bw'ukuntu Satani azokoresha azifashisha
byabanje gutegurwa mbere y'igihe kugira ngo Satani azabikoreshe. Ariko mwene data, uno munsi twagiriwe ibakwe, turimo turabikoresha mu ivugabutumwa. Ndagira ngo telefone yawe uyikoreshe mu ivugabutumwa, ntuyikoreshe mu bindi, yikoreshe mu kubwira abandi yuko Yesu agiye kugaruka. Antikristo nawe yayikoresheje mu gukwiza itegeko ryiwe ryo guhereza abantu korona mw'isi yose, nk'uko yabipanze. Iyi migambi yo kuzana interinete ku isi ni ukugira ngo Satani azabashe kwifatira abantu. Ariko mwene data, ndagira ngo ngira akabanga, yitegure vuba aya mategeko, aho bazoramukira batanguye kuyashira mu ngiro, kugira ngo bashire ibimenyetso mu gahanga no mu kiganza by'amajana 666. Ishengero rizobe ryakinjishijwe, ishengero rizobe ryatabawe. Imana ishimwe cyane. Nuko rero nguyicayeko ngo yarafise umuheto, uyu muheto nkuko nagenda bisobanura, uyu muheto utwibutsa umuhigi mw'isi wa mbere yabaye Cihabugabo. Izina ryiwe yitwa Nimurodi. Hariya muri mwitanguriro mu gihimba c'11, uko guhera mu gihimba c'11 ingene Nimurodi yabaye umuhigi imbere y'Uhoraho, kugeza aho naho bamuciye kwa kagani ngo ni nka Nimurodi yabaye Cihabugabo, akaba umuhigi imbere y'Uhoraho. Nimurodi niwe wa mbere yatanguye kuba umwami w'i Babuloni, niwe wa mbere yabanje kuba umutegetsi, yashinze ubutegetsi hari Babuloni Ninewi hose, ahubaka ibisagara. Arangije aca yubaka umunara w'Ibabeli kugira ngo aze yiyite Imana, aduge agera hariya mu ijuru. Ariko Imana iramanuka iza kuyoberanya indimi z'abantu, aho bagahiga ibyo batanga ngo bubake. Umwe agasanga yamubwira ururimi rw'Igiheburayi, uwundi Kilatini, uwundi Gifurewe, uwundi Kirundi, uwundi Giswahili. Barashobegwa, hanyuma barata bose batananishwima. Nubu ico kigangara kiracari ngaho. Imana ishimwe cyane. None rero hano rero turabwirwa ngo uyicaye ku ngara afise umuheto ngo ahabwe igitsibo. Ndagira ngo ijambo ry'igitsibo turifate kandi turikomeze, tugibaze ko igitsibo, ufashe iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ukagisoma, ugafata isezerano risha, maze ukagenda ugafata igitabo canditse mu Rutaliyano, mu rurimi rw'Iroma hariya mu Butaliyano, usanga hano banditse igitsibo bahanditse korona. Usanga hano bahanditse korona. Mu Kirundi cyo twita igitsibo, mu Kilatini ni korona, mu Gitaliyano ni korona. None rero usomye mu Gitaliyano muri Nouveau Testament, mu Gitaliyano hano ibyahishuriwe Yohana umurongo igihimba ca 6 umurongo wa 2 havuga ngo mbona ifarasi y'igitare ngo kandi uyicayeko ngo yarafise umuheto ngo ahabwa korona. Iyi korona rero naribajije, nawe uribaza, n'undi wese yovyibaza, ni gute baciye bafata ijya ngwara bakayitirira korona, bakayitirira igitsibo, bakayitirira kuhone, bakayitirira ikamba. Kubera iki baciye bafata ijya ngwara bakayitirira igitsibo, bagaca baza bakabifatanya n'aya majambo yo mu byahishuriwe Yohana 6 y'uyu mugabo yaje yicaye ku ifarasi y'igitare. Biragira bifitaniye isano, kuko hano baciye bamamaza hano muri bino bihugu turimo ngo sava bienale, bagaca bagira umukororombyi w'amabara 6 umeze nk'umuheto, bakawumanika ku mazu, ku nsengero, ku mavuriro, ku mahopitale, ku hopito, mu mamagaze, mu masoko, mu masantre, mu mashuri, ku madirisha y'abantu, ku nzugi no ku mpuzu hose batangura kumanika, baramanika amadarapo. Ya darapo ihavura ihinduka ibendera y'abatinganyi bamwe barahongorana bahuje ibitsina, yuko ari bo bari bihije inyuma yabijya, kugira ngo bagaragaze yuko ari Antikristo yashitse. Antikristo yaciye ashika, kuko iki gitsibo caciye gihinduka idarapo, nyuma baza kubimanika
hanyuma riza kuba idarapo ry'abarongorana bahuje ibitsina. Hanyuma rero iki gitsibo ndagira ngo mwumve ingene bacise corona, rujya rucanje bagaca bagwita corona. Aha nagira ngo mboneraho no kubwira abantu babakozi b'Imana baciye bavuga ngo corona ngo nta kibazo, ngo corona ngo ni ingwara nk'izindi, baca batangura guhimiriza abantu babwira ngo nibiteze inshinge ngo nta ngorane. Abo nabariko baragaragaza yuko bashigikiranye n'ubutegetsi buriko buraza bwo gutegeka isi, byo bita nouvelle ordre mondiale. Ndagira ngo mbabwire yuko twebwe twagwanye intambara zikomeye hano igihe bariko baramamaza iyi corona, twaranse kwiteza ziga nshinge, twaranse kwakira uru rucanco kuko utaruhawe wacu ugaragara neza nkaho bisa neza na ya majana 636. Ntiwari wemerewe kuja muri restaurant, ntiwari wemerewe kuja ahantu hari lo public, ahantu hari abantu, ntiwari wemerewe kuja abantu bari, ntiwari wemerewe kuja kwa muganga kuko ngo waca ubanduza, ntiwari wemerewe kuja muri hoteli canke muri restaurant, ntiwari wemerewe kuja kuri parike publique, ntiwari wemerewe kuja muri iyi ahantu hose mu ndege, ntiwari wemerewe gufata voyage, ntiwari wemerewe kugenda mu kindi gihugu, ntiwari wemerewe kuja mu kindi gihugu na kimwe, wagomba kuguba mu nzu. Baradutangarije itangazo bavuga ngo muzi ko muticanjije nimureke kuza kutwanduza, mugume mu mazi wanyu. Abana bacu baguma mu nzu, ico gihe barabirukana mu mashuri, abana bacu ni baciga kubera yuko baticanjije iyo corona. Narageze ahantu nja muri magazine iraho, ngezeho bambaza identité, bambaza imyirondoro, ndababwira nti ndabereka ikarata, ariko basanga nta rucanco niteje. Barambwira bati aha ntiwinjira. Ndaharaba nditegereza, ndaba imbere ndabona nti koko ya majana 336 ahaye aza bitanguye bishika, ati kandi birafitaniye isano. Ikindi umaze kwiteza ugo rucanco, bahita bafata amazina yawe bakashira muri systeme, hanyuma imyirondoro yawe bakayitwara. Muri ico gihe rero nuno musi abiteje bose amazina yabo n'amariste yabo n'ivyabo byose barabifise kuko kijya kintu babatera cyitwa corona gwari uruvagise, kandi gwari uruvirusi bagushiramwo. Ubwo ruvirusi ngo rukaza guhangana ngo na corona, ngo igije mu muyaga, ngo ikazosanga ngo harimo corona muri wewe yicayeyo, ngo igucungereye imeze nka kujya kwimbwa icungereye umuntu kwizamu, nka kujya k'umuntu acungerewe. Nayo iyo corona bayigushiramwo ikicara icunze, ngo ikaba ariyo ikugwanirira. Urumva ihita ikuramwo abasoda bari basanzwe bariyo, ikaza nyine ubwayo ikaba ariyo iza ngo kugukingira. Aha rero ndagira ngo mutahure yuko iyi corona atariyo guta mu ndansa ngo umuntu ngo ashoke yakira, kuko babikoreye muri laboratoire bafise umugambi wo gukora ese kugira ngo bagerageze barabe ingenisi izokontorogwa, ingenisi izofatwa mpiri, ingenisi izotegwa butezi. Kandi aha rero kwari kugeresha, kandi byongeye itegeko bararisohoye bararitangaza, barapratika ivyo bazokora. Aha rero nta woshoka asya bwose kuko amazi ntakiri yayandi. Ndagira ngo mbwire abantu bakiriye urya rucanjo, ndabwire nti mwarahemukiye Yesu kuko ntimwizeye Yesu ko yobakiza, mwaciye mwizera ibintu byakozwe n'amaboko y'abantu, babihingura muri laboratoire, barabizana barabahenda, muca mujanago muca muremera. Nuko rero ikindi ca kabiri kigaragaza ingene uyu mutegetsi yari yicaye kuri ifarasi yuko ari antikristo, icerekana yuko ari antikristo. Hano hari ijambo tugira ngo turabe. Hano bavuze ngo uwarayicayeko, ntabwo bavuze ngo warayivyagiyeko. Itandukaniro rya Yesu Kristo Mesiya, umunyanazareti, mwene Mariya,
umwana w'Imana nzima, umwagazi w'intama w'Imana. Haleluya! Icerekana yuko atari umwami wacu Yesu Kristo. Hano banditse bavuga ngo uwarayicayeko, ntabwo bavuze ngo warayivyagiyeko. Ndagira ngo rero nce ngenda ndabasomere ingene Yesu azoza avyagiye. Imbere yuko nza kubereka ingene Yesu azoza avyagiye ku ifarasi nawe nyene y'igitare, umugabo azoza avyagiye, ndagira ngo mbanze mbasomere hano mwongere mwumve itandukaniro. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 2 watubwiye ngo mbona ifarasi y'igitare kandi uyicayeko yari afise umuheto, ahabwa igitsibo, agenda anesha kandi ngo yame anesha. Mufate iri jambo yuko yari yicaye, iri jambo murifate yuko yari yicaye. Hanyuma turagira ngo tugende mu Vyahishuro Yohana 19. Imana ishimwe cyane. Vyahishuro Yohana 19, reka dusome uno murongo. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Ivyahishuro Yohana 19 umurongo wa 11. Inganji ya Kristo. Mwumva ingene Yesu Kristo azoza, nawe nyene azoza. Azoza itangazo ry'ijuru ritangaza yuko Yesu Kristo Mesiya, umunyanazareti, aje gushinga ingoma yiwe kwisi kumugaragaro. Nawe nyene azoza itangazo rizovuga kwisi yose, litangazwa mu makungu yose, litangazwa mu moko yose, litangazwa mu miryango yose. Abantu bose bakuru n'abato bose bategerezwa kuzoshwa badukira kumusanganira nimba biteguye. Umurongo wa 11 uravuga ngo Vyahishuro Yohana 19:11, mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare, uyivyagiyeko yitwa Mwizigirwa, irindi ni Munyakuri. Haleluya, haleluya, haleluya. Hano baradutangarije yuko Yohana yagize acyabona ifarasi y'igitare, uyivyagiyeko. Imana ishimwe. Haleluya. Uyivyagiyeko yitwa Mwizigirwa. Ngiyi farasi, ngiyi farasi ireruye umwagazi w'intama w'Imana, ireruye umwami w'abami, ireruye Yesu Kristo umwami wacu aserutse ku bicu, ngo aca amateka akarwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe nimbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afise izina ryanditswe nta wurizi atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare. Izindi ngabo zari zicaye, ariko we bavuze yuko yaravyagiye. Aba ni ingabo zo mu ijuru zizoba zimushagaye. Ingabo z'abamarayika, ingabo z'abera zizoba zimushagaye, ariko umwami w'abami aravyagiye. Imana ishimwe cyane. Ngo ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamwe inkota ikarishe, kugira ngo ayikubite amahanga azo yaragiza. Inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku bibero no ku kibero afise izina ryanditswe ngo umwami w'abami, uganza abaganza. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibi byose ni umwirondoro w'umwami w'abami Yesu Kristo. Uko niko azoseruka. Haleluya. Uko niko azoseruka kuri scene internationale, kuri scene mondiale. Mu makungu yose, amahanga yose, indimi zose, imiryango yose, bose bazomubonera rimwe. Bazomubona nka kujya kumuravyo urabirizi burasirazuba ukabonekera iyo rirengera, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera. Aho umuvyimburi hose niho binyakabaka bizokoranira. Mwene data witegure. Imana ishimwe cyane. Ariko rero raba ya farasi ya mbere, ya farasi ya mbere Yesu Kristo niwe yari ariko aramena. Ntabwo yohindukira ngo ari Yesu, ariko aramena. Yesu ariko aramena, ariko aramena ibimatanije igitabo. Mu kumena ikinyabugingo kigaca gihamagara n'imbaraga kiti ngwino.
hano mu kuvuga ngo ngwino ni ukuvuga ngo Yesu aravuze ati ingo nimba ushaka ko duhangana ingo wewe Antikristo wewe wibaza ko wewe wari wariyumvire kuzoduga ukagera hariya kwijuru ariko uzocokezwa ikuzimu ngwino. Yesu ariko arahamagara Antikristo. Umviriza ngo mbona umwagazi ibyashiro Yohana 6:1 mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twadushasharandwi tumatanije ca gitabo numva kimwe muri bya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Ndagira ngo nsubize mwene data ndamubwire ko Yesu yarari ko aramena afise igitabo yahawe na data yagikuye mu kuboko kw'ivyagiye kuri ya ntebe aragenda aracabira hanyuma atangura kuzingurura. Muri uko kuzingurura ikinyabugingo muri bya binyabugingo bine naco kiravuga kiti rero amateka aratanguye reka rero mpamagare. Cica kirahamagara kiti ngwino kugira ngo gihamagare iyo Antikristo yinyegeje hose naveyo naze kuko afise igihe gito agomba kuja kuranduka agomba kuza kurimbuka agomba kuza intambara ya nyuma izobera hanyene. aha abera ndabakangura ndababwira ngo nimwambara inkomezi nimwambara imbaraga musenge cyane kugira ngo twambare inkomezi uyu mwansi ntaduce mu ryahumye tumugwanye. Yesu ariko arahamagara avuga ati wewe iyo uri hose vayo uze kuri ubu butaka kuko intambara ya nyuma izobera aha Yesu agomba kuza asanga Antikristo ari ngaha. Sinzi ko muri ko murabikurikirana bene data shengero ry'Imana bwoko bw'Imana nshuti z'umusaraba. Hano Yesu ariko arahamagara ko Antikristo aza kuko agomba kuza umusangaha kuko Yesu niyaza azoshika mufata mpiri azomwicisha inkota yo mu kanwa kiwe azoca mufata mpiri azoca afata mpiri ca gisato nico ya nzoka ya mbere ngo irindi ni Satani wazokiboha ingo kugira ngo kize kubohwa kumara imyaka 1000 ariko Antikristo hamwe na wa muvugishwa w'ibinyoma abo bazohita bafatwa batabwe mu muriro waka mu muriro muri Gehenomu. Iyo tubisoma hano hepfo muri 19 umurongo Imana ishimwe cyane Antikristo agereranywa ariwe ca gikoko. Umurongo wa 20 haravuga ngo ico gikoko gifatwa mpiri bona wa muvugishwa w'ibinyoma yakorera bya bimenyetso mu maso yaco akabizimirisha abemeye gushirwa ku kimenyetso ca gikoko n'abasenga igishushanyo caco vyompi biterwa bibona mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Imana ishimwe cyane. Birashakirwa ko Antikristo aza agaragare yambaye umubiri ngo n'umwana wo kuranduka n'umuntu yishize hejuru yicitwa Imana canke igisengwa azoza yidekarara ashaka kugira ngo afate abantu mpiri. Ariko mwene data ndagira ngo nkubwire yuko intumbero nyamukuru nukugira ngo aviyo yinyegeje hose azashike aze abonekane. Amaze kubonekana hanyuma igihe kirangire kigere Yesu aze bose bamubona afate mpiri Antikristo hamwe na wa muvugishwa w'ibinyoma abanze ngo abate mu kiyaga caka umuriro. Imana ishimwe cyane. Rero nico gituma hano turiko turabwirwa yuko Yesu yari kwaramena kajya gashashara ka mbere hakabanza kugaragara Antikristo Imana ishimwe cyane. Rero uno munsi nkuko nahawe nagiriwe ubuntu n'Imana kwishura ibisubizo by'uyu mwene data. Nari navuze ko turi busubize ibisubizo bibiri. None rero ndagira ngo kino gisubizo ca mbere tubanze tukigarukirize ngaha. Mwene data ndagira ngubwire ngo utahure usobanukirwe iyi farasi y'igitare izoba ari farasi y'umutegetsi azoza ku isi atangariza abantu ababwira yuko aje gukuraho ingwara aje kuzana inkingo n'incanco zo gukuraho sida zo gukuraho kanseri zo gukuraho corona zo gukuraho izi ngwara zose zidakira zo gukuraho izi ngwara zose abantu zananiye abaganga azozaje
gukuraho urupfu. Ngo ico gihe abantu bazaba barondera gupfa ngo urupfu rubahunge, abantu bazogerageza kwiyahura basange bidashoboka, imbugita ntizoba zikizibura, imisozi bazogerageza kubabwira ngo bagweko, ariko nayo izobabwira ati natwe turiko turahunga. Imisozi nayo izohunga. Antikristo azogerageza guhenda amakungu, azogerageza guhenda abantu, ariko isi izoba iri mu kavuyo gakomeye, kuko Imana izohita izana uburakari bwo kwihora. Hazoca haza za nzige zizosesereza abantu amezi 5. Izo nzige murabibona, muramaze kubisoma. Za nzige, hazoza za ntambara, hazoza vyagondwi, bijya byose bizoza kuri ubwo butegetsi bwa Antikristo. Hazoza za nzavya ndwi, za nzamba ndwi, hamwe uruzi Efurata ruzokama. Ivyo byose bizoza ku butegetsi bwa Antikristo. Uno munsi nagira ngo tuze guca tuja ku kibazo kigira kabiri kivuga ivy'uruzi Efurata narwo rugomba gukama muri cagihe c'inzamba ndwi, c'abamarayika ndwi bazovuza inzamba. Mwene data, ibi dukangura kugira ngo twibaze, mbega ibihe turimwo nibihe? Mbega kuruzi Efurata rwakamye, mbega vyo bimeze bite? Imana ishimwe cyane. Nuko rero ndagira ngo iri jambo tuze turigarukeko dutanga igisubizo kubijanye n'uruzi Efurata. Mwene data, Imana iguhezagire. Ndagira ngo kandi nkangurira abantu benshi bafise ibibazo aho muri hose, bene data nimubaze, kubaza gutera kumenya, kandi na cyane cyane abariko barakurikirana inyigisho z'igitabo c'Ivyahishuro hana mwese muje mutahura aho munaniwe, mubaze kandi musenge, mpwemu yera abasobanurire, mubaze musabe mpwemu yera abatahuze. Kandi nimwumva mukeneye kugira ico musobanuza, nuko natwe nitwagira ubuntu n'Imana idushoboje tuzokongera kandi tubabarire nk'uko Imana yatuhaye, yatugiriye neza ikaduha gusangira namwe amajambo y'ubutumwa bwiza aboneka mu busobanuro bw'igitabo c'Ivyahishuro Yohana, kuko Imana yaragihishuye, igihishurira abera kugira ngo abera bagende basobanurirwa, kuko mpwemu yera yaratanzwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ibahezagire. Nuko rero reka dushime Imana. Ndagira ngo dufatanye gusenga, dusengera umuntu wese yakurikiranye ibi bisubizo. Ndamubwira nti mwene data, mbega hari aho uba wariteje iyo korona ukagwa ukayoba, hari ubwo wowe warasuzuguye ubushobozi n'imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo, ugashira imbere ubushobozi bw'abantu bakoze iki kivirusi citwa korona, bakaza kugira ngo abari ico bashira imbere, aho gushira imbere umuremyi bakaza gushira imbere abantu canke ibiremwa by'ibikoko by'ibinyamaswa byakorewe muri laboratoire ngo nivyo bizobacunga. Korona ni kivirusi c'umugera bashize mu bantu. Ni kuki wizeye ico kivirusi c'umugera bashize mu bantu? Kandi ukabuzi neza yuko gifitanye isano, kimeze gisobanurwa cyo kimwe na ya nimero 336, kuko udafise rujya rupapuro ntiwaja ahantu na hamwe, ntiwurira indege, nta na hamwe waja, wagomba kugenda wisigura, utagifise ntiwarengana, nta na hamwe. Ni kubera iki wavyemeye? Ndagira ngo nkubwire ngo uce ubwenge ujijuke utahure. Ni kubera iki wavyemeye? Ni kubera iki wasuzuguye? Kirya ni kiremwa n'ikibumbano, ntaco bipfana na za zindi nshanco zimwe za kera. Abantu benshi bagenda bavuga ngo inshanco ngo zimwe za kera ngo vyose ngo nico kimwe. Ndagira ngo ubwire ngo amazi ntakiri yayandi. Ntimushoke mwemera ibintu byose mubona biza biriko birazanwa na Antikristo. Antikristo arimo arasotera, arimo araza. None abera nimusenge, mukanure, mube maso, mugabe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge. Nimba warayovye, ca bugufi dufatanye gusenga. Uce bugufi wihane, wakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, agutabare, aguhingure, maze aguha imbaraga. Ntuzahavugwa muri kapa, ntuzahavugwa mu mutego, ntuzahavugwa usanga wayovye kandi wagira ngo na amazi naho kayita ukagwa mu kiziba, ucita wagira ngo na amazi, ugasanga waguye mu mutego kandi utari wibaza ngo nibisanzwe. Nico gituma abantu bari mu muri aya madini nta nyigisho baronka, ntibaronka ubusobanuro. Izi nyigisho zirabayovya, aya madini arabayovya.
ntababwira ntabasobanurira. Nico gituma abantu bari mu madini bazokwisanga barayovye baraguye, kuko ntibahabwa ubusobanuro. Bene data nimukanguke, mumenye ko muri ayo madini atakiriyo. Wasanga abapastori aribo babaye ba mbere mu kuza kwicancisha no mu kuza guhimiriza abandi no mu guterana ibipfunsi. Ugasanga mu matangazo umupastori ahagurutse ngo batubariye ngo abantu mwese ngo mutegerezwa ngo gukubitana ibipfunsi ngo mukura mukanya, ngo ntihagire usira kugwana mu nda n'uyundi, ngo ntihasire gira ukorana mu ntoke n'uyundi. Ivyo bintu byatumye baha impigi, batera impigi abadayimoni, baca bituma abantu bose n'uno munsi baramukanya bakubitana ingumu, kubera abo nabo basongereye isibe. Ndagira ngo mbabwire yuko muri ayo madini harimo ubuzimire budasanzwe. Iyo babonye ukuri barihisha, ntibashaka kuvuga ukuri barihisha, baca banyegera, baca bihisha. Bene data, n'igihe cyo gusenga, n'igihe cyo gusenga Imana ihabwa icubahiro. Haleluya. Nuko reka dusenga Imana. Mana yo mwijuru, wera Mana isumba byose, ndagushimiye ndagukengurukiye cyane. Urakoze Mwami kubasobanuriwe n'ubisubizo ababihawe bose bahezagire. Ndasengera mwene data yaguye, yayovye, yazimiye, yazimijwe. Mwami Yesu umuharira icaha, kandi nimba ariko ari hana by'ukuri yongere kubabarirwa. Mana yo mwijuru, umuziga umugire neza, maze Mwami yegora yiteguye kandi agavye, kuko Mwami turi mu bihe bya nyuma no mu minsi imperuka. Era ubuzimire Mwami buriko buraza ari bwinshi, abadayimoni baraje baragwiriye. Mwami Yesu Kristo, turasenze ngo umugeni wa Kristo yitegure, abe maso uragavye yicara yiteguye, kuko Mwami data igihe cyo kugaruka kwawe kiregereje. Mwami imenyetso biramaze kubonekana. Urakoze Yesu, uyu mwene data wongere kumusobanurira Mwami umutahuze, kandi n'uyu nawe ariko arihana wongere kumuha kubabarirwa no kugirirwa ikigongwe. Amazina yiwe Mwami yandikwe mu gitabo cy'ubugingo cyawa mwagazi w'intama. Ndamusabiye amaraso yamubonekeko. Urakoze Mwami, umwezi umutunganye. Data ndagushimiye kubikoze, zina ryawe rishimwe kandi rihimbazwe. Ndabisenze nkenguruka kandi nizeye mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Imana ihabwa icubahiro. Ndagira ngo mwene data utelefone ufise ikibazo, ugomba gutura umutwaro, ugomba kwihana, ugomba gusengerwa, ugomba gushinga intahe, ugomba kuvuga ubutumwa. Ahantu hose urahawe kaze kugira ngo icushikiriza tugisangiza abandi. Nimero za telefone utanguza igiharuro kimwe 819 uwo mwari kumwe ni mwene so Mbonimpa Abeli. Imana rugira byose bahezagire. Haleluya. Amen.